Tubaramutse mwese bakunzi bisamiriza imbonesha kure buntu kandi tunabaha ikaze mu kiganiro kwishure cy'uno munsi. Ikiganiro kwishure cy'uno munsi kidushikanye mu ntara ya Butanyerera neza na neza muri commune Kirundo, tugeze kwishure ryaho bita kuri Ecofo Mutwenzi canke ishure shingiro Mutwenzi. Ni ishure rimwe risanzwe ririko abanyeshure batandukanye bafashwa n'umugambi nanje niki. Rero abo banyeshure nibo tugiye kuba tuganira, tunaganire n'umurongozi wo kwirishure ndetse tunaganire kandi be n'abasanzwe barongoye bacaye baserukira ishirahamwe nanje nige kugira ngo turabe mbega aba banyeshure bashigikirwa n'umugambi nanje nige abo babafashwe gute, bafashwe ibiki, bibafashiki mwaya ntumbero kugira ngo indero itsimbatazwe kandi ibi akanovera mu gwaruka rugenda rutandukanye. Nuko rero dutangura tuyaga n'abanyeshure batandukanye biga hano kwishure shingiro rya Mutwenzi kugira ngo atwumve ingene bakiriye kuba bashigikirwa n'umugambi nanje nige ndetse ningene bahabwa ivyigwa nico bakenguruka. Dutangura tuyaga n'aba banyeshure. Je nitwa Bukuru Venance nkaba niga mu mwaka w'indwi nkaba niga kuri Ecofo Mutwenzi. Wewe usanzwe uri mu bashigikirwa n'umugambi wa nanje nige? Yego. Wewe nk'usanzwe ashigikirwa n'uwo mugambi vyagenze gute kugira ngo nawe bagushire mu bandi basanzwe bashigikirwa nabo? Jene niga mu mwaka wa gatanu. Umwigisha w'umugore acatubwira ati ngo abadafise ico cyafashwe no muhire wabo nanje nca ndiyandikisha. Acatubwira ati abantu batameze mirabo neza nanga nca ndiyandikisha nca mvuga ati fise umuvyeyi umwe papa nawe yarapfuye. Hanyuma umufasha wacu yitwa Elias acaza kudutora ngaha kw'ishure rya Mutwenzi. Acatubwira ati dutonde ku biro vya nanje nige. Acadusanga yo uriya Mugiraneza Emmanuel. Acatubwira ati acadutumako n'abavyeyi bacu acabaha impanuro yuko tuza turatonda ku biro vya nanje nige. Guhera ubwo nyene yacatwandika araduha ibikoresho vya nanje ni araduha amakaye, amashakoshi, amasandari byose araduha n'amakaramu byose araduha. Ego, uvuze yuko baciye babaha ibikoresho muri make ubidusubiriyemwo nanje nige ibafasha ibiki? Ubu nanje nige Emmanuel muvyeyi wacu yaduha igitungwa impene, araduha amashakoshi, araduha amakaye, araduha n'ikaramu, araduha n'amasandari byose araduha. Ubu hamwe n'ibiti vy'amavoka byose turafise n'ibiti byose ndabifise. Ego, hanyuma mu nyigisho mwaba muhabwa ni nkizihe bakunda kuba? Bakunda kuduha ati tugira indero aho tubaye, tugira indero mu bavyeyi nabo dukuriye bose, ati tugira indero mu byo dukora byose, mu byo twambara byose. Nivyo abakunda kuduha. Ego, hanyuma mwebwe ni iki mwoshimira abagize ishirahamwe nanje nige cyane cyane kuba babafasha kugira ngo mushobore kuba mwiga mworohewe? Nukuri ndashimira Imana kuba nyene yabakoreyemo badutora suko twari beza. Nukuri Imana yarabikoze natwe turajamwo, ariko n'abatagiyemwo bose Imana nukuri nibahezagize izobatora kuko igihe cyabo nikiragera. Kuko natwe twagiyemwo suko twari beza nukuri Imana Emmanuel yadutoye. Ubu turiga neza nuko dutuje. Abavyeyi bacu ntibisopa ubu kandi twafise n'ikone hariya kuri Huje Family y'umuryango. Reka namwe dutangure tubaramutsa. Je nitwa Nemeyimana Joel nkaba niga mu mwaka wa gatanu kuri Ecofo Mutwenzi. Ego, hanyuma nawe uri mu basanzwe bashigikirwa n'umugambi nanje nige, ambega weho vyagenze gute kugira utoranwe ushigwe mu bandi banyeshure basanzwe bafashwa n'iryo shirahamwe? Ego, je ndi muri nanje nige ukuntu nagiye mu wo mugambi. Jewe sikuvuga abantoye mu ishuri. Je nyene nari mwibarabara duhora n'umushefu arongoye nanje nige, ndamubwira ati je kweri shaka kwiga nta bikoresho by'ishure mfise. Acavuga ati ngura bishaka te. Yaciye afata nyene kujyanga ndabe neza ko je noshobora kwiga. Acaranjana muhiri wiwe arafungurira turagenda acanjana ku kazi wiwe. Kugira arabe ko nzi kwiga. Hari mu gatondo yanyicayise ku rupangu
ku kazi wiwe ashaza kuntora 11 zo ku mugoroba acavuga atego kwera urazi kwiga urashaka kwiga naje acarantahana muhira rero acangurira andi forome n'isandari n'amakaye yose ndashobora kwiga. Wowe ubu tuvugana wiga mu wakanga? Buje niga mu mwaka wa 5 ariko nagiye muri nanje niga mu mwaka wa 3. Okay, hanyuma nanje nige nk'ibintu bimwe mu byo yobibafasha nibiki? Baduhaye ihene batubwira dutere ibitoke 3 biye bahimereza abavyeyi kuguruza kona. Abavyeyi nabo bavuga ati kuba rero wadufashije ivyo bikoresho vy'ishuri reka natwe tubagira icyo tubaterereye tubuguriza mu makona. Yego, hanyuma izo konte bababwiye ko ari zo gukora iki? Nizo kuziganya nyene urose n'igihumbu uragenda kukiziganya. Yego. Nibiki muri nanje nige bashobora kuba babafasha cyane cyane kugira ngo mwige neza? Cyambere kimwe batwigisha indero. Hanyuma mu bikoresho canke mu vy'umunyeshuri akenera kugira yige neza ni nk'ibiki babafashisha ubona yuko wewe byari kukugora kuronka? Jenye no kuvamo naye navuyemo kubera ukubura ndi forome isandara amakaye nigana n'amakaye adakwiye n'ishakoshi ubu nyene ndiga kandi nzoguma niga kandi nzobandanya. Yego, akajambo kamwe ubakengurukira ubashimira kuba baragufashije kugira nawe ushobore kuburi kwishuri. Kajambo kamwe icyo noterera novuga ati nanje nije waje hageze kuntu waje hageze sinaye niteze ko nzojya mu mwaka wa 5 ariko ubu nzoguma niga nandi nzoyiga ndabashimira Imana izobahezagire nanje ninatera imbere nzofasha abandi. Inyuma yo kuganira n'abanyeshure bo kwishure shingiro ry'Imutwenzi Ecofo Mutwenzi twegereye kandi abanyeshure basanzwe nabo nyene barerewe kwishure ry'Irugero Ecofo Rugero cyane cyane nyene mwa wa mugambi nanje nige nabo nyene batuyagira ingene uwo mugambi wabagiriye akamaro icubafasha n'ingene bimeze reka nabo nyene abo banyeshure tubakurikirana. Jewe banyitwa Arakaza Providence nkaba niga mu mwaka w'indwi nkaba niga kuri Ecofo Rugero. Yego, hama wewe usanzwe uri mu bafashwa n'umugambi nanje nige? Yego cyane ndafashwa kweri. Yego, hanyuma kugira bashobore kuba bagushira muri uyu mugambi wa nanje nige byaje gute bagutoye gute? Jewe naye niga nyene niga mu mwaka wa 6 nyene kubera uburyo bw'ibikoresho ndimo kuva mu ishure nyene barantora mu mugambi. Yego, nanje nige bimwe mu bintu bafasha ni ibihe canke mumwe mu bintu yabahaye ibashigikiza? Twebwe iraduha ibikoresho by'ishure baraduhaye impene baratwigurije konte baraduhimirije gutera ibitoke baratubwira tutire n'icamwa cyari cyo cyose kiza kiradufasha. Yego, uvuze ngo barabugururije konte, izo konte niziki zikorerwa kwibiki muzishira kwibiki canke nibo babashirira? Izo konte baratwugururije baraduhimiriza yuko buri kwezi twoza turatanga 3,000. Hanyuma akajambo ushobora kubwira abo mu mugambi nanje nige nko kubashimira canke nyene wakajambo bomba babarira? Je no kuri cyo babwira barakoze cyane Imana nibahezagire bakomeze uwo mutima wo gufasha no kuri. Kanawe tukuramutse utwidondore? Jewe nitwa Nirera Vestine nkaba niga mu mwaka wa 5. Hanyuma wewe usanzwe uri muntu nawe mu bafashwa n'umugambi nanje nige? Yego cyane. Umugambi nanje nige wewe kugira ujemwo wawugiyemwo gute wiga mu wakangahe bagutoye gute wagiyemwo bigenze gute? Jewe nari niga mu mwaka wa 4 nyene mama bizabira mugora guma mbwira ati wewe va mu ishure kuko nta namakaye ndonka ngire kuronkirasiyo ngire no kuronka ibintu burya azangaho acabona abantu nyene baba baramufasha bavuga ngo nitugende mugambi nanje nige hama tumaze kujamo hama baca batubwira tuje mu mugambi nanje nige baze baradufasha baduha amakaye amakaramu isandari n'agahene no kuduhimiriza gutera ibitoke. Ego, mu mugambi nanje nige ubona bagufasha icyo ukeneye cyose kugira ngo ushobore kuba wiga byoroshe? Yego cyane. Hanyuma nawe nk'akajambo kamwe ushobora kuba wabwira mu mugambi nanje nige ni nkaka? No babwira ko bakoze bakagira neza kugira ngo umembananye amashure yanje kandi Imana yobaha umutima wo kuguma bagira uwo mutima mwiza wo kuguma bashiramo n'abandi.
Reka nawe tukuramutse twidondore utubwire naho wiga. Jewe nitwa Igirkwishaka Nadia nkaba niga mu mwaka wa 5 kuri Ecofo Rugero. Ego hanyuma nawe usanzwe uri mu bari mu mugambi wa nanje nige canke abo umugambi wa nanje nige ufasha. Aha nawe bagutoye wiga mu wakangahe canke ntiwari bwatangura ishure vyagenze gute kugira ngo nawe bagushira muri uyu mugambi? Ego jewe nsanzwe ndi mu mugambi wa nanje nige kugira abantu re mu mugambi wa nanje nige niga mu mwaka wa 3 muhira byaragorana cyane niga mba kwa nyokura byara mama ndamusabye ibikoresho by'ishure yambwa ati genda usabe sokuru wawe byara papa wawe ati itongo rya sowe ni waririmamwe ati je ntabwo ari je ndaririmamwe nabwira sokuru nawe byara papa akambwira ati ngo genda ubwire nyokuru wawe upfomera amazi utahiriza inkwi ati je ntanku ntahiriza niga nyene bigorana cyane burya nari nasibye kwishura birashika ndasiba kwishura ngwaye baraza bo mu mugambi wa nanje nige barabaza abana batishoboye nari mfise mu byaranje arizi yuko niga muhira bigorana acaranyandikisha muri uwo mugambi wa nanje nige yansanze muhira ambwira ati mu mugambi wa nanje nige bavuze ati uzugende mu gitondo kwishuri uri kumwe n'umuvyeyi wawe bakubwira ikintu twaraje turi kumwe n'umuvyeyi ego abo mu mugambi wa nanje nige turababona baratubwira nyene ivyo mugambi wa nanje nige ko bashobora kudufasha bakaturosa impene katurosa uniforme amakaye ikaramu ishakoshi bakatugururiza na konti ego twarabishimye. Ego hama kuva utanguye gufashwa canke gushigikirwa na nanje nige ubona wiga worohewe akakanya? Ego cyane. Ego hanyuma muri ivyo bagenda barabafasha wewe bamwe bavuze yuko babahaye impene abandi nabo bateye ibitoke wowe uri umunyeshure w'umwigeme nawe urafise impene ndetse n'ivyo bitoke? Ego cyane. Gushika akanya ufise ingundu zingahe z'ibitoke be n'impene zingahe? Jewe impene bararatangwe kuyimpa ari ya mbere ifise amezi cirapfa cha turayigurisha cha tuguramwe iyindi ubu mfise imwe ntabwira byara gusa afise amezi n'ingundu z'ibitoke 12. Yego aka kanya wewe amahera avuye muri izo mpene avuye no muri ivyo bitoke muyakoresha iki? Tuyatora kuri konte. Avuze konte iyo konte bababwiye ko muzoyikoresha gute muyashira kuri konte kugira ngo muze muyakoreshe? Amahera tuyashira kuri konte kugira kubera bazodusezerera inyuma y'imyaka 5 azodufashe inyuma y'imyaka 5 bamaze kudusezerera. Yego nk'ubu ni kuvuga atari inyuma y'imyaka 5 ntuzoja kuyakura? Oya. Akajambo kamwe ushobora kubwira abo mu mugambi nanje nige? Nukuri barakoze cyane ko jewe nkiri ku ntebe y'ishura nagomba mvemo muhira niga byanka nukuri ndabashimiye cyane Imana nibahezagire. Kanawe tukuramutse utwidondoro cyo tubwira naho wiga? Ego amahoro cyane jewe banyitonze itonda Alexandre nkaba niga mu mwaka w'indwi ngaha kuri Ecofo Rugero. Ego nawe usanzwe uri mu bafashwa cyangwa mu bashigikirwa n'umugambi nanje nige hanyuma uwo mugambi wewe bagutoye bigenze gute? Ego cyane ndimwo uwo mugambi wantoye kubera amikoro make muhira twari dukenye haguma shaka kuza ndaja kwishure bo muhira batabishaka burya narumvishe bantoye ndi mu wa 6 baratubwira ivyerekeranye n'uwo mugambi ego baradufasha. Ego mu bimake nanje nige ibafasha ibiki? Nanje nige ibintu dufasha iraduha ibikoresho by'ishure amakaye amakaramu isandali bakongera bakaduha n'impene bakaduhimiriza gutera ibitoke bakatwugururiza na konte. Yego barabugururije konte barabaha impene murababwiye babahimiriza no gutera ibitoke mbega bababwiye yuko iyo konte ari yiki ivyo bitoke nizo mpene mu bikoze iki? Iyo konte n'ivyo bitoke nizo mpene nukuvuga nk'impene ivyaye amafaranga tuyigurishije amafaranga tuca tuyatwara kuri konte igitoke naco camye nyene umuntu akajya amafaranga akatwara kuri konte. Ego hanyuma nawe akajambo kamwe ushobora kuba wabwira abo muri nanje nige? Ndashimiye kweri abantu bo muri nanje nige nabatewe iryo teka ryo gutorwa bakadutora
Imana igume bahezagira ego murakoze. Inyuma yo kuyaga n'abana bo kw'ishure shingiro ry'Imutwenzi Ecofo Mutwenzi ndetse n'abana bo kw'ishure ry'Irugero Ecofo Rugero bari mu mugambi nanje nige, aka kanya turi kumwe n'abana bagiriwe amahigwe abari mu mugambi nyene wa nanje nige bagirirwa amahigwe yo kuja kwiga mw'ishure ry'akarorero Ecole d'Excellence ngaha mu Kirundo. Reka abo bana nabo nyene tubabaganirije batubwira ingene uwo mugambi wabafashije aho wabashikanye n'ico wabafashije kugira ngo bashobore kuba banaronka amahigwe yo kuja kwiga muri iryo shure ry'akarorero. Je ku mazina yanje banyitwa Bimenyimana Darcy, abasanzwe niga hajya kuri Ecofo d'Excellence de Bushaza. Ego, hanyuma wewe Darcy usanzwe uri mu mugambi nanje nige, umugambi wa nanje nige wagutoye gute? Wagutoye bimeze gute? Wagufashije iki? Je mu bisanzwe nahora niga kuri Ecofo Mutwenzi, narize guhera mu wa mbere, ariko nubwo natanguye niga sinari mfise abavyeyi bose, papa wanje yari yarapfuye imbere yuko ntangura amashuri. Hanyuma rero ndiga kwiga ntivyanyorohera, niho rero muvyeyi wanje yambwira ati wewe ni wige umenye gusoma no kwandika ugire kuronka n'ibatisimu, hanyuma amashure uca uhagarika, kandi urabona nta buryo bwo kuguma ubandanya amashuri woronka. Niho rero ndiga naragiriwe amahigwe kuva mu wa mbere gushika mu wa gatanu mbu wa mbere. Niho rero haza responsable icegera ca directeur kw'ishuri kirabaza ati mbega ko ngaha mwiga ati nta muntu yoba abona kw'ishuri canke mu kibano atiyumvira ko azoguma abandanya amashuri. Niho rero numva umutima nyene numva biratse gose n'ibibazo nari ndimwe muhira, ca ndakiriza ndavuga ati jewe nubwo niga ariko uyu mwaka n'uwa nyuma nta mahirwe yo gusubira kuguma niga fise. Niho rero yaca ampamagara aransohokana mu rugo turayaga, arambwira vyinshi, arambwira nyine yuko hariho umugambi nanje nige, umugambi nanje nashobora kujamwo. Twarayaze vyinshi, niho hageraho naho batumizako inama y'abavyeyi. Iyo nama y'abavyeyi ni umukuru wacu Emmanuel Nkiraguhiga niwe yagirishije iyo nama, naje sinari bwamumenye muri ico gihe. Muri ico gihe rero niho natwebwe naje umwana bampamagaye, hariho n'abandi baciye batora muri ico gihe. Muri iyo nama rero arababaza ati mbega ko uyu mwana wanyu ivyo yatubwiye vyoba ari vyo canke sivyo? Umuvyeyi aramusigurira, aramubwira ati uwo mwana kweri je ndamubonamwo ishaka ryo kwiga, ariko kuguma abandanya ntibikunze. Niho rero yaciye amubwira ati vraiment natwe aha tugeze uno munsi twahagejejwe n'abandi. Niho rero yaciye amubwira ati ariko uyu mugambi naho ukora hariho n'ivyo usaba abavyeyi. Uwo mugambi waravuze ati uragufasha ivya nkenerwa vyose vyo kw'ishuri, ukakuguririza na konte, ukakwigisha n'ukuntu wokwiteza imbere nko mu bijanye n'uburimyi. Turatera ibitoke, bakaduha n'impene zizodufasha gufumbira vya bitoke. Hariho rero n'ikindi kintu nyamukuru baca bahimiriza nk'abavyeyi bacu, kubabwira yuko botuziganiza kuri iyo konti baba batwugururije. Ariko rero kenshi kuri ico harakunda kuba intambamyi, ariho baca batubwira ati izo mpene twabahaye nivyo bitoke muronka, nivyo bizobafasha bikavamwo arya mafaranga muca muziganya kuri konti. Ca batubwira ati mwebwe rero ntitubafasha imyaka yose, ni ukubafasha imyaka 5, inyuma y'iyo myaka 5 ya konti izoba yaragize ico ikumarira, kandi no kukungukira bazoba bakungukira, kuko nk'ubu ntituba turakwiza imyaka yo kuja kuyarotiya. Niho rero ca batubwira ati arya amafaranga niyo azobafasha muri kaminuza. Bakama rero baduhanura yuko muri uwo mugambi natwe nitwagira aho twigejeje tuzohageza abandi. Ego je nuko nagiye mu mugambi nanje nige. Ego, hanyuma mu mugambi nanje nige mbega mu kubafasha babafasha iki, babaha ibiki? Muri uwo mugambi nanje nige hari ibintu vyinshi cane
je nagiye kuraba ncasanga ni ikintu Imana yonyene yigeneye igicishije muri uwo muvyeyi aturongoye muri iri shirahamwe nanje nige, kuko si vya bose, aho yatwiyumviriyeko araduha ibikoresho vy'ishuri nk'amakaye, amakaramu, isakoshe, ibirato, iniforome, impene, bakatwigisha n'ukuntu twotera ibitoke. Ego baratwugururiza kandi na konti. Ico ni ikintu ciza cane ndabakengurukira ko boba badufasha na cane cane. Ego hanyuma wewe turangiza akamo wotera canke akajambo ushobora kubwira abo mugambi nanje nige gashobora kuba kotera intege n'abandi batandukanye kugira ngo bakore nkuko nanje nige ikora naka. Je rero nk'akamo notera abandi bari muri nanje nige canke abandi batandukanye nuko bokumva yuko ubuzima uri umwe ntibwoshoboka, nuko hobaho ugufashanya, ugushigikirana, niho nayambona kazoza y'umukuru w'igihugu 2040 igihugu kigaba, 2060 igihugu giteye imbere tuzobishikako. Nk'uyu mugambi murumva yuko wabitanguye, twohimiriza rero n'abandi bakorwako nako kamo yuko bofasha mu gushigikira umugambi nanje nige, kuko uyu mutima nitwawukurana turi muri nanje nige, hirya ejo uzosanga igihugu cose na mbere twateye imbere, ugasanga kuko baratwigisha yuko aha bari uyu munsi natwe hirya ejo tuzoba duhari, tuzobe turangura nk'ivyo bariko baratugirira uno munsi, ata mutima usimba kandi atakuvuga ngo naba canke bariya, tugashigikira bose mu budasa bwacu. Nawe dutangure tukuramutse utwidondore utubwire naho wiga. Yego jewe amazina yanje nitwa Niyogushima Clarisse, nkaba niga kuri Ecofo Bushaza muri Ecole d'Excellence yo mu Kirundo. Ego hanyuma nawe usanzwe uri mu bafashwa canke mu bafashijwe n'umugambi nanje nige. Yego cane. Ego hanyuma we vyagenze gute kugira ngo bagutore baguhitemwe mu bandi bakujane mu mugambi nanje nige, vyari bimeze gute? Narije mu guhera mu wa mbere, jewe mbu wa mbere gusa nari nsi umuntu nyene angurira amakaye n'iniforome kubera abavyeyi banje ngira ngo ntibashaka no kunyandikisha kubera nararira kubera ntariko ndaja kw'ishure mbona abandi barimo baragenda, ca ndahava muhira rero nca ngenda kwa sokuru baca baranyandikisha, ndatangura mu wa mbere barangurira ibikoresho amakaye n'isakosha n'iniforome barampa, ca nguma niga ndahaba, ndiga nguma mbu wa mbere ndagera no mu wa gatandatu. Ngeze mu wa gatandatu rero ca ndiga nyene, umwigisha araza aravuga ati abantu umuntu iwabo ataburyo bafise bwo batamugurira ibintu vyo ibikoresho, nanje ca ndajamwo aranyandika, anyanditse haheze igihe aravuga ati tuzotwara abavyeyi kubera ntiyari je jenyene. Umuvyeyi ndamubwira aragenda mu nama, nanje turajana nyene, ca nsanga hariho nyene abashefu batwara ishirahamwe nanje nige, ndababona barabigisha barababwira ati umuntu wese azi yuko agiye muri uyu mugambi dushaka dushiremo umuntu azi yuko azoronka amahera yo kuziganiriza umwana wiwe ku kwezi, natwe ico tuzokora tuzobarosa ibikoresho vy'ishure, tubahe n'impene, tubigishe n'ukuntu mutera ibitoke. Mbega abavyeyi bababwira ko bazoziganiriza umwana amahera ngahe? Bobo bashingiye ku 3,000 ariko gusa barababwira ati n'uronsa yarenga azoyatware. Kugeza akanya umugambi nanje nige wewe ubona ugufasha iki gushika kano kanya? Uramfasha cane, ndaronka isandare, amakaye, uniforme hamwe n'amasabune n'amakaramu. Nkatwe abana babigeme dukuze baraturonsa n'udukoresho tw'isuku.
Ego hanyuma wewe nk'akajambo ushobora kuba wobwira abazanye umugambi wa nanje nige kugira ngo guco gashobore gufasha n'abandi gukora nk'ivyo nanje nige irikira bakorera mwebwe nk'abanyeshure naka akajambo nobabwira barakoze cane kwiyumvira ico gikorwa Imana ibahezagire kandi n'abandi nyene babona bo bishobora nabo bita ico gikorwa bagikore Imana niyo izobahemba. Nino ngaha igice ca mbere ca kino kiganiro kwishure kirangiriye mwavyumvise ko twariko turayaga n'abanyeshure basanzwe bari mu mugambi nanje nige nabo mu ntara ya Butanyerera commune Kirundo zone Kirundo cyane cyane abanyeshure bo ku mashure ya Rugero ndetse n'ishure rya Gitwenzi. Nuko rero iki gice ca mbere ni hano kirangiriye reka tuze twongere duhurire mu gice kigira kabiri naho ubutaha.